Igikoko c'imamfu ngo kirafise akamaro kanini haba mu gukingira ibidukikije canke mu guteza imbere igisata c'ubutunzi. Ivyo rero ngo bitumwa nuko ico gikoko gisa n'umuntu ku bice bishika 98% birenga. Ico gikoko kirafitiye akamaro igihugu cane gose kuko ubwa mbere na mbere hoho mu bidukikije imamfu isanzwe ariyo irabungabunga amashamba, irabungabunga ibindi binyabuzima na cane cane nk'ibiterwa, ibimera kuko hari ibimera vyinshi bikwiragizwa n'imamfu muri ubwo buryo bw'uko igendagenda cane igakwiragiza imbuto z'ibimera bitandukanye, rero bikabona kumera. Ubushakashatsi buvuga ko rero hariho n'imbuto z'ibimera zimwe zimwe iyo zidaciye mu nda y'imamfu zidashobora kumera, murumva ko ifise uruhara rudasanzwe. Hanyuma kandi rero ku bijanye n'ubutunzi naho irashobora gukwega ingenzi zidasanzwe kubera iryo sano rinini ifitaniye n'umuntu. Ibonye imamfu iri kironsa umwana nk'umukenyezi afise umwana yicaye neza, hanyuma igashira umwana ku bibero ikamwonsa, ivyo birakwega rero ingenzi, bigatuma ingenzi zihurumbira kuza kuraba imamfu, hanyuma rero zigatanga amafaranga y'agaciro, ikigega cy'igihugu kikisununura. N'ubu ngaha mu Burundi aba mukerarugendo baraza kuraba imamfu, ntanze nk'akarorero mw'ishamba cimeza rya Bururi, aba mukerarugendo benshi baza nta kindi kintu baba baje kurondera atari imamfu. Ico gikoko c'imamfu ngo kirafasha cane mu kugwiza ibiti n'ibiterwa. Imamfu ku bice birenga 70% irya ivyamwa, hanyuma rero ivyo vyamwa biba harimwo imbuto, iyo kirarya ivyamwa rero bikwiragiza urivyo nk'uburorero nk'ivyamwa bikunzwe n'imamfu, hari ivyo bita mufe, hariho imigoti, hariho amabungo, hari ivyamwa vyinshi cane gose, hariho ibivumuvumu bitandukanye, amoko menshi y'ibivumuvumu imamfu zifungura ivyamwa vyavyo, hanyuma rero zigaca zibikwiragiza. Hanyuma rero muri ivyo rero zikwiragiza, nimwe mpeje kuvuga ko hariho imbuto zimwe zimwe iyo zidaciye mu nda y'imamfu zishobora kumera. Ico gikoko c'imamfu ngo kirabangamiwe mu Burundi na cane cane mu guhonya aho kiba. Mu kigo cy'igihugu gisanzwe gikingira ibidukikije OBPE ngo kiritwararika cane gukorana n'ababi ruhande y'amashamba mu kubaha ibikorwa kugira ntibabangamire uburaro bw'ibikoko muri rusange n'imamfu ku buryo bwiharije. OBPE nayo ifasha les populations riveraines, abapeuple autochtone, irabafasha ikabaha utuntu, ibikorwa, ama-activité bashobora gukora kugira birinde kuza barinjira muri parke. Turangiza tubamenyesha ko ivyo vyavugiwe mu kiyago cari catunganijwe n'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru gishinze gukingira ibidukikije rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe C3C mu Gifaransa kumwe n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi, bikaba ryabereye Igitega kuwa 15 Munyonyo umwaka wa 2024, ryigisha ugwaruka n'abafata ingingo ku kamaro k'imamfu ku butunzi no gukingira ibidukikije.